Turongeye kubaha mwiriwe na mwaramutse bakunze bimbonesha kure yanyu Fleury TV aho muherereye hose, turabahaye ikaze kuri ano makuru y'uno munsi itariki 25 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025. Amakuru yanyu tukaba tuyahera ku runani rw'ibihugu bihurikiye muri EAC hamwe na SADC. Iyo nama ikaba yari ibaye iya kabiri ihuriza hamwe abakuru b'ibihugu b'ivyo nani zibiri, aho bari bahura bakoresheje ivyo bita video conference, inama zibera ku mbuga ngurukana bumenyi bihuriye ku byo bita amaforum canke video conference. Rero iyo nama yahuza abakuru b'ibihugu bahurikiye mu runani rwa EAC hamwe na SADC nkuko bisanzwe. Iyo nama rero bakaba bafundikiye hamwe bino bikurikira. Ego iyo nama nkuko mubona kuri rimwe, iyo nama yahuje abakuru b'ibihugu na leta zihurikiye muri EAC hamwe na SADC. Iyo nama ikaba yabaye koreshejwe bwa buhinga ngurukana bumenyi video conference ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025, ngo mu mutekano ntangere bose bahimbawe. Bakaba bari baje kwigira hamwe raporo yatanzwe n'abashikiranganje bajejwe umutekano b'ivyo bihugu bari baratumwe bivanye n'ivyo bari bayaze bagafundika mu nama ya mbere. Ku gice ca kabiri baravuga ati iyo nama yari irongowe n'umukuru w'igihugu arongoye EAC ariwe umukuru w'igihugu wa Kenya nyene cobahiro Dr. William Samuel Ruto, akongera ikarongorwa hamwe n'umukuru w'igihugu arongoye SADC ariwe nyene cobahiro Dr. Emerson Dambuzo Mnangagwa arongoye igihugu ca Zimbabwe. Hama mu gice ca gatatu bandika ati iyo nama yari ihurikiyemwo abakuru b'ibihugu na leta zikurikira. Baca kuri nyene cobahiro Dr. William Samoei Ruto ariwe arongoye Kenya. Hanyuma hakurikira nyene cobahiro Dr. Emerson Dambuzo Mnangagwa arongoye igihugu ca Zimbabwe. Hakurikira nyene cobahiro Felix Antoine Tshisekedi Chilombo umukuru w'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Hongera hakurikira nyene cobahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arongoye leta nziza, igihugu ciza c'u Burundi. Hama hakurikira nyene cobahiro Andry Rajoelina umukuru w'igihugu wa leta nziza ya Madagascar. Uwa gatandatu yitavye inama yari nyene cobahiro Dr. Lazarus Makarti Chakwera umukuru w'igihugu wa Republika ya Malawi. Uwindwi ni nyene cobahiro Paul Kagame umukuru w'igihugu wa Republika y'u Rwanda. Umunani nyene cobahiro Matamela Cyril Ramaphosa arongoye igihugu cha South Africa. Uw'icenda ni nyene cobahiro Dr. Samia Suluhu Hassan umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za Tanzania. Uw'icumi yari nyene cobahiro Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu wa Uganda. Uw'icumi na rimwe yari nyene cobahiro Hakainde Hichilema umukuru w'igihugu wa Zambia. Uw'icumi na kabiri yari nyene cobahiro Hamza Abdi Barre umushikiranganje wa mbere wa leta ya Somalia, yari yaje aserukira Hassan Sheikh Mohamud umukuru w'igihugu wa Somalia. Uwa 13 yari nyene cobahiro Ambassadeur Tete Antonio umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu w'igihugu ca Angola, aho yari yaje aserukira Joao Manuel Gonçalves Lourenço umukuru w'igihugu wa Angola. Hakaba harimo na Honorable Deng Aror Kuor yaraje aserukira umukuru w'igihugu Salva Kiir Mayardit umukuru w'igihugu wa Sudani y'Epfo. Hama mu gice ca kane bandika ati
y ont participé également le secrétaire exécutif de la SADC et le secrétaire général de l'EAC. Bavuga ati kandi no muri iyo nama harimwo abanyamabanga bakuru, umwe wa SADC n'uwundi wa EAC. Mu gice ca gatanu urwo runani rw'abakuru b'ibihugu rwarabiye hamwe ingingo bari bafashe mu nama yari iheruka yahuza EAC na SADC, yari yabaye itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 mu gisagara ca Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania, ku bijanye n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisunze inama y'igihumbi amajana 261 y'akanama k'umutekano k'ubumwe bwa Afrika yabaye itariki 14 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 2025, yongera bisunga inama ya 2773 y'umutekano wa ONU yabaye itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene turi mu 2025. Bongera bashimangira kukungene bo gushira inguvu hamwe kugira bagarukane amahoro n'umutekano gihugu ca Kongo uguma utosekara. Mu gice ca gatandatu bongeye baremeza raporo yatanzwe n'abashikiranganji bajejwe umutekano ba EAC hamwe n'aba SADC yabaye itariki 17 umwaka wa 2025 ibera iharare muri Zimbabwe. Bongera barabira hamwe raporo y'inama y'abakuru b'ibisirikare aba chef d'état major bari batanze umwihwezo no kungene vyogenda kugira amahoro agaruke muri ako gace ka Kongo vyihuse canke bitebutse kugira bagarukane amahoro. Hama ku gace k'indwi bongera bashimangira canke bemeza ivya imigambi n'ingingo zafashwe nabo bashikiranganje n'abarongoye ibisirikare vy'ivyo bihugu vyompi ngo bije mu ngiro vuba. Hanyuma bongera baratora abarongoye abandi ivyo bita abafacilitateur b'ico gikorwa, aho wa mbere yabaye nyene cubahiro Olusegun Obasanjo yahora atwara Nigeria, hakurikira Uhuru Kenyatta yahora atwara Kenya, hakurikira Kalema Montrate yahora atwara leta ya Afrika y'Epfo, hakurikira Catherine Samba Panza yahora atwara Centrafrique, hakurikira Sale Work Zwed yahora atwara Ethiopia. Mu gace k'icenda baca baha ibikorwa aba secrétaire ba EAC na SADC ko hakundi nyene ngo aribo bazobibwira abo bagenwe, kuko se ntibari mu nama ngo mu minsi itarenga 7. Hanyuma barangije mu gace ka 11 bashimira abakuru b'ibihugu bose bitanze ba EAC nabo muri SADC kugira ico gikorwa kije mu ngiro, kandi ngo babitanze batizikanya kandi bizera ko bagiye kubandanya bahura bongera bayaga kugira barabe ko bogarukana amahoro arama, amahoro adasanzwe n'umutekano muri ico gice c'uburasirazuba bwa Kongo eka no mu karere muri rusangi. Hanyuma bongeye bashimira abanyamabanga nshingwabikorwa umwe wa EAC n'uwo wundi wa SADC ku bikorwa bakoze mu gutegura izo nama zose uko ari 2 ya mbere n'iya kabiri. Hama barangiza bandika ngo fait le 24 mars en anglais, en français, en portugais, tous les textes faisant également foi.